bakunzi ba B-Info nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Turacari igenekerezo rya 2022 ukwezi n'ukw'icumi umwaka w'2025. Ciniramukiriza cyane abadukurikirana aho baherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, hari abari mu Rwanda, hari abari muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye, abari Europe, abari Amerika, Asia, mu mpande zine z'isi. Tubaramutse tubahe n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba aho tugiye kuyaga cyane ku vyaranze imirongo y'urugamba kuri uno munsi w'irigenekerezo. Nkuko bisanzwe ntabwo ndi muri studio, ndi kumwe n'umusanguzi, tugiye kubana za kutubwira kanuna kandi yaba ibibanza canke uko imigwano yagiye iragenda muri rusange. Bari musanguzi, reka ndakuramutse nizera yuko umerewe neza. Ya, ndakuramukije nanje bwana journaliste. Reka nce ndamutsa abadukurikiranye aho bari hose, haba abari ku butaka bw'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda bo ndabaramukije cyane gose. Ego n'abantu bacu abanyarwanda, turakunda n'abanyarwanda cyane gose. Nubwo sometimes bamwe batwidogera ngo tubavuga nabi, ariko hariho n'abakunda ivyo tuvuga. Hariho n'abakunda ivyo tuvuga, ariko kandi no muri bare batuvuga nabi cyane gose. So nabo ndabaramukije abakongomani bene wacu, ndabaramukije noneho muri rusangi abadukurikirana aho muri hose, ndabaramukije, ndabahaye n'ikaze, ndabiyegereje muri kino kiganiro kuko ni kiganiro tuza kurabira ibintu bigufi mugabo novuga ko bihambaye cyane gose. Urakoze cyane musanguzi. Ni byinshi novuga ko tugiye kuyagira mwa kino kiganiro, cyane cyane tuza kuyaga ku migwano novuga yuko ari karundura yabaye muri Nord Kivu, aho ndavuga muri territoire ya Walikale ndetse n'Amasisi. Hari amakuru menshi ariko aravuga yuko babaye imigwano, ndetse bamwe mu meyo bari bahanganye abashoboye kwitaba Imana, ibintu byinshi birononekara. Niko kanya ngo tugira tubabwire ibyabereye ngaha muri Masisi ndetse na Walikale, tutibagira kuvuga yuko FARDC yoyo bisa nuko akazi bisa nuko gatanguye. Aho kwezi kw'icumi kwa twatweretse impinduka kubijanye n'imirongo y'urugamba. Umusanguzi araza kudufasha kugira twerekeze muri Walikale ndetse na Masisi, atubwira uko imigwano yagiragenda ndetse n'ama operation uko yagiragenda muri rusange. Sivyo gusa, turaza gusimbira muri Nyangezi hafi y'igisagara cya Bukavu. Hari byinshi biko biravugwa, hari imigwano idasanzwe yashoboye kuhabera. Turaza kuvyinjira imuzi n'umuzingo, dushoboye kubabwira ivyaranze ino migwano yo muri Nyangezi, ndetse tunababwire n'ubuce ino migwano ubu tuvugana iri kiraberamo. Navuga yuko ari ivyo muri make tugiye kuyaga, ariko reka ndagusaba uduza amashurwe muri commentaire canke idirapo mu gihe ubona yuko uri interaction n'ikiganiro turiko turaguha, hama ubandanye ikiganiro ari uko wamaje gutwereka yuko turi kumwe 5 kuri 5. Musanguzi, reka ndakongera akanya kugira ngo ushobore kutubwira ino operation yashoboye kubera neza na neza Walikale Masisi. Urabona yuko ari amateritwari afatanye. Urakoze cyane bwana journaliste. Aha muri Walikale na Masisi novuga ko intambara kabisa zikomeje gusekera muri buno buce. Aho wanashaka bimaze kugaragara ku rugero rwo hejuru y'uko inyeshamba zamaze gucika intege cyane gose. Inyeshamba za M23 mu by'ukuri zaramaze gucika intege, nubwo buno buce zari zaramaze kubwizizira. Buno buce zari zamaze novuga kwizera 100% yuko zizohava ari uko Yesu agarutse nkuko babyivugira. Mugabo nabo uyu munsi aho bigeze barabona yuko ari ico zigituma bafashe ubwo buce. Barabona yuko mu by'ukuri Masisi na Walikale atari wabo, bari ku marembera bariko baragenda. Ikintu gusa kiriko kirambabaza nuko abakuru bazino nyeshamba, ndavuga abashefu muri zino nyeshamba, bobo baramaze gusoma intambara ingene imeze, baramaze kubona n'ingene intambara izohera. Mugabo bakomeza gushora abantu basirikare bakiri bato ku mirongo y'urugamba, kandi babona neza yuko atacu bariko barashabokora. Leta zunze ubumwe za Amerika yaramaze kubakaraba, twarabyerekanye. Chirombo nawe yaramaze kubona ko Leta zunze ubumwe za Amerika bakaravye, nawe acavuga ati rero aha aca profitira mu John ko nditevya, reka ahubwo ndabakwakwanya. Uyu munsi hano ikarembe
nihura habaye imigwano ikomeye cyane gose bwana journalist uyu munsi gusa banashaka ni kuvejo ariko rero novuga ko FRDC noneho yacitanga agahengwe novuga sinzi ko noyita ngo ni silence absolue kubera yuko intambara zimaze gusekera kabisa zarasekeye FRDC ivuga ati kana gasuzuguro ica yikora kuri Sukhoi yikora no kuri drone irarasa bikomeye yes irarasa bikomeye zino nyeshamba sinzi kumbure ko woba uhora wereza iyo sanamu indege ya Sukhoi iri mu kirere drone 3 4 ziri mu kirere ziriko zirarasa inyeshamba kandi inyeshamba nta n'icimviro nta n'ikizigizigi cyuko zokorora rya Sukhoi canke zya drone zirabisha amaso ziranayiraba zirarangamiza iraba Sukhoi na drone hejuru cyane inyeshamba ziko ziriruka zija mu ndaki izindi zabuze izo zishwiragira ziriko ziraraswa cyane gose ibiro niyo silence novuga FRDC yacitanga yaciyagurutsa Sukhoi na drone bararasa kabisa bikomeye shamba kuburyo shamba umuri waziba donc izi drone naswebeje kugira aba wazarendo na FRDC nabo baja hasi kuri infantile barabarasa bikomeye babonye yuko bibabanye urudubi babuze bacana bamira inyeshamba zica ziriruka mu kwiruka rero novuga ko banahate n'ibikoresho bikomeye cyane gose aho ibitangazamakuru bimwe d'abord bivuga ko iyi FRDC yadetruije système de guerre électronique yizi nyeshamba za M23 mu kwidetruiza mu kwiturira izi nyeshamba umuri wazibanye mwinshi bazirashe kabisa resistance biranka kabisa defense iranka kabisa hari itsinde bitangura kwinjira batanga kubarombagira yes babona batangiye gutakaza abasirikare byikimesha kubi bakomanda Ropri rero bijya byuma ntibashobora kuvyiremeka ngo bagire iki kumva bari bamaze kwizera ko ari wawe bari bahagize muhira baravuga ati none buriya niyo umuntu ahunga ari umuntu ahunga intebe wewe cyangwa imeza wapikabisa batwara utuntu twibanze dushoboka nyine by'abatera biruka biro byabaye kuri ziyanyeshamba bijya byuma ntibashobora no kubitwara n'amasasi ntibashobora kuyikorera bijya rero abawaza na FRDC ni ivyuma byafashe zino nyeshamba guhakinga amatelefone ngendanwa nuko byabafasha kumva ivyo wanashaka FRDC communication FRDC tureke na communication FRDC n'abasivile barafi ivyuma byari bifite capacity yo gutraka amatelefone asanzwe bakamenya bimwe n'ibindi byo bagona ibi rero nivyo bahataye iyi FRDC rero kigira gute ikirabidomeka irabiturira kabisa irabiturira biracika ubunywenyu aha rero muri ihura na Karembe nta ya makuru ariko arayagwa hano hantu aho abene gihugu muri rya micungararo dabo abenshi ni n'abanyarwanda bari bateye le vrai Congolais benshi bari baramaze guhunga abandi barishwe abandi barakorewe amatorite atandukanye rabene gihugu muri burya buce novuga ko ari amakuru biriwemo dufatiye kuri ivyuma bwana musesanguzi je novuga ko aba bagabo atari nyeshamba kuko bijya vyuma busesanguzi bakoze basanze ari navyo Burusiya bukoresha muri Ukraine none nyeshamba no kuvuga iki nyeshamba n'abantu baza bagatera hano gaca biyo oya reka abase nabo bari biki abasa I don't know aga uburyo bafise burarenze nivyo ngomanda gusigurira sivyo buriya nuko kumbure zino nyeshamba z'u Rwanda atagushobozi atanguvu zifise n'ubumenyi wosanga bona zitije kuja kugwana muri Ukraine marerezima nta nguvu bafise n'amagoyage urumva so bivuze iki izi systeme ni nk'iziri muri Ukraine sivyo bivuze ngo aho zino systeme zavuye niho havuye na systeme ziri muri Ukraine donc ibi rero bigaragaze yuko bimwe tuguma tuvuga
ni nyeshamba tuvyemeze d'abord ni nyeshamba mugabo zifashwe mu mugongo n'ibihugu rutura zisirimu kabisa we nturabona imbwa iyo yitayeho ko ibimbwa nyene ikagira discipline ikagira ikanaguteramana mugabo yitaye ibu mukoma ni nkukoreza inyeshamba zaronse appui novuga zirengeye iza leta ya Kongo. Je pourrais même dire yuko appui izi nyeshamba zaronse kubw'intambara zatanguje muri Kongo yanatungije n'igihugu cy'u Rwanda. Wibaza yuko u Rwanda rwari bisanganye wapi ni imfashanyo kujya kuntu bamenye gucengetera mugani wabo barongoje bashiki babo ku bazungu nibo baca ko bakababwira ati amara dusabira ikintu kimeze kunuku bagakonvenka baje bazungu bagaca babazanira izo mfashanyo kugira ngo bashobore kureba yuko bashika ku ndoto zabo ariko barahumba tuko turabona noneho FARDC yambaye ugwaga yashavuye irikiragwana kabisa nk'abisize ipiripiri nta nikinya bakigira ikinya carabaheranye amasantima kuri Cirombo yaraheze ubu niriwariwa yarari umuti nuko nta gitakaza umwanya mu majambo Cirombo ingene tuko turamubona nta gitakaza umwanya mu majambo avugisha ibikorwa ibiro bimaze kuba bwana journaliste izi nyeshamba zace zikorokera kuri za mbuga zabo basorera amatangazo yo kubika no kuri bakoma induru aho bariko bagiriza ngo FARDC ikomeje guhonyanga ngibye amasezerano n'ibiki tusa na FARDC ubwo yenaciye ntiyatanze agahengwe nawe yaciye ikora nkuko bakoze nasura amatangazo vuga yuko iyi FARDC idashobora kugumireza amaboko motifu ngo nibyo amasezerano mu gihe nabo bafitanye amasezerano nabo bariko barayarenga baremera igitero bakoze muri Karembe na Ihura baravyemeza kabisa iravyemeza yuko bahagurukije Sukhoi na drone kubera yuko ngo babonye inyeshamba zishaka kuguma zigarurira utundi duce mahandi majambo bashatse kuzicecekesha kabisa kangoshi irivuga kuziziba kuzizivya bazizibije ukuri umenyeshamba zozo zimenyereye zivyonga FARDC iguma itinza amaboko zija ku mbuga bagasura amatangazo FARDC ikihorera uburebye tuko turabona kuri FARDC ni kimwe ku kindi izi nyeshamba zigize tentative zo kurondera ingene zigara ubundi buce baca bazimesa naho bari basanzwe bakanabihimura twabisi tubibona cyane ibi nibyo tumaze iminsi turiko turabona rero FARDC yabivuze neza twebwe twashatse kugabanura umurindi wazijyanyeshamba kuko byagaragara yuko zikeneye kuguma zigarurira utundi duce kandi dusanga dufise principe tuko turakorera urakoze cyane musanguzi ariko imbere yuko turangiza ino nkuru urashobora kutubwira bimwe mu byashoboye kononekarira mu iyo mirwano abona yuko ibipfa bitabura bwana journaliste icyambere navuze gihambaye ni rya systeme systeme electronique systeme de electronique yabaye détruit kabisa yangirijwe nkoreshe ururimi rwo ngaba kujya Kanyaru ariko kandi hari ibintu rero biharawe umbabare nkoresha imvugo ko biharawe nyene hari ibintu biharawe iyo tubonye ahantu aba wazalendo bacanye umuriro kabisa umuriro ukomeye duca tubona inyeshamba zitari nke zimanika ibigwanisho zikiripotinga mugabo rero jewe hajyanye igisirikare kigira amategeko yacu umuntu batangiye kurasana kuvejo ejo urusasu rwariko uyu munsi haduga Sukhoi na drone urusasu rurongera hama gaca yiripotinga ko yakabona ko ingufu zimuheranye abayobozi kwagira abo bwana musango zingaho nyene hari amakuru ava muri Fizi hari mu Minembwe avuga yuko wazalendo yafashe inyeshamba iyinge aya makuru turagaruka ko ayo muri Fizi ninakumiza je muri Fizi so tukira muri Karembe na Ihura Masisi wari kaje inyeshamba zakubiswe igitigiri
kinini cyane baca baramanika ibigwanisho ni ukuvuga sinzi ko baca bita aba prisonniers de guerre sinzi bafashwe mpiri kabisa aho basanga bari mu bigunda binyegeje n'inkoho uko horeme ya urugi rwarahindukiye ibi twabibona kuri FRDC inyeshamba zikiga bitero zigitangwa kwigarura za sake nande ukumva ngo abasirikare jana bose ba FRDC afashwe abasirikare majana 5 kibafashwe gute kabona ibi nibiki ariko kuri incuro turiko turabona inyeshamba nazo ziko zirafata bo c'est vrai uyu munsi kuri reportinga byari byo kuko bari bamaze kubona abenshi bapfuye basize ubuzima kandi uravye ingene abawazarendo bari baviriye kabisa kwa rugufa no gukira aba rero babonye yuko atazari nisaganirizo baca baramanika inkoho cyavuga ati ahasa hacu kumbere nuko tutakironka ama video nkuko byahora twari kuyasangiza abadukurikirana barabi ingene mu byukuri hano hantu byari bimeze ntabwo byari ibintu byoroshe ntiharaho gutuma umwana ariko kandi akwibutse yuko iki ni gitero kiremere cyane hano muri Masisi warashikana warikare novuga kije kigirwa kabiri mu buremere bw'ibitero bibaye muri kuno kwezi kw'icumi ni kitero kigira kabiri kuko nyuma ya Zanzibar voilà no ndavuga muri Nord Kivu ndavuga muri Nord Kivu ni kitero kigira kabiri kuko twarabonye aho zijyanye shamba zagavye ibitero ku munsi weje mbatari hirya yejo mu bibanza by'iteka bya zino nyeshamba ahantu zari nyine zari yubakiye amamese yazo n'ikitusa kuri incuro turabonye aho FRDC nayo icibereka yuko Kongo atari wabo cyane gose ni nka kujya abaporoti bariko barasenda abadayimoni toka satani nyeshamba bazingishije ibirago mazingishije no kubona usanguzi akatubaze dosi imire yo kutuja ngaha muri Nyangezi abona yuko ari arabera ibintu dasanzwe imigwano ikomeye cyane tubaze dusimbire muri territoire ya Fisi biravugwa yuko hari abagwanyi ba M23 boba bishikanye musisanguzi ushobora kutubwira uko bimeze urakoze cyane bwana journaliste reka namwe ndamutse abatama b'abanyamurenge batukurikirana bari muri Fizi hari umutama yandikiye kandi yanyandikiye ngwaye arambwira ati numvise ko ugwaye ndababara kuko genda gukurikiranira mu ibanga baramutse bumvise ko ndanagukurikirana ngira ngo norara mu munsi yive umutama ndamuramukije kabisa arajya muri Fizi sinamuvuga izina ntasimba umutima so haro muri Fizi hariko haraba ibintu biteye ubwoba je ndibuka ibiyo tweze guca mwana mu Burundi tucumbiriza radio yitwa Rutomorangingo wose nzi ko wayumvije radio Rutomorangingo je namvije radio Rutomorangingo naye ngiri muto ko narumviriza yari nka Europe oya yakora nukuvuga radio Rutomorangingo yarijeje gutanga amatangazo yo kubika y'abafabe bishwe no kuvuga aho no kuvuga ingene byagifashe ku mirongo rugamba ariko Rutomorangingo yari umugambo CNDD-FDD sinzi ko ari CNDD-FDD cyangwa Paripotefone mugambo ngara CNDD-FDD bari mu ishamba yavuga by'amateka bakoreye ku mirongo rugamba rero ari ubu radio Rutomorangingo bwo muri Fizi muyanumviriza kenshi ndabwumviza kabisa jeyo aho bakubwira yuko ngo amadubu iyo bavuze amadubu hari umucama yavuze ngo bajama ngo bozava ngo bibakira ngo amazina yabo umwaje izina ngo zeyo mugahita ngo jengo nitwa ngo idubu urumva rero ngo amadubu ngo yakoze akazi ngo yarashinga abarundi ngarabagoza ariko ukaza wumva arivuguruje ngo none ngo k'abarundi ngo bashize amabariyeri wacu mwa barashi byagenze gute none amabariyeri bashize gute babarashi ahubwo wowe numva ngo babahe vericature none so iyi nkuru yo muri Fizi iranasekeje ko yavuze bona journalist Wazarendo ifashe abagwanyi bane abagwanyi apana batwigwaneho apana barete tabara wapi mande majambo samadubu ni ntare nibamwita intare Wazarendo irabadomye n'intoki imbwebwe za Saramba ibadomye
ababire bati twebwe ni muri gwe mudufata twari tuje kuri potinga twari twizanye muri ndimo duhamagara twari twizanye so ibi ni ibintu bona journaliste nubwo tubiseka birababaje franchement kubera yuko buri urinze ubona umugwanyi je dis bien umugwanyi umusirikare cyangwa umuroberi afashwe n'umu adversaire umve ko atari ibintu byoroshe bikomeye nibiba ari ibintu byoroshe unkundiriye inkuru ngaha muri Fizi ndayijaniranye n'indi nkuru y'aba officier bizinyeshamba nyene 2 babiri aba officier babiri nuko nibuka amapeti yabo bobo bishikanye n'aba agent nuko bajya bitangwa na bamwe de troupe 36 donc binyeshamba za M23 biripotinze kuri FRDC ibi bitangazamakuru byinshi byavuze kuri iyi nkuru nuko kumbure nanje ntari ndahari ku mwanya wo twaye kwikora ku mwanya wo nkayagura kabisa mugabo nubu reka ngirisho ndayavuzeko so turiko turabona ku gitigiri nyamwishi mu byukuri inyeshamba ziriko ziripotinga sivyo abashikiza amakuru y'ibishobisho baremeza ko intambara bugisa niyaheze Tshisekedi baravuga ko yamaze gutsinda iyi ntambara kukaba nkako turiko turaraba ingere z'onyeshamba ziguma ziga ku mirongo rugamba izindi zikiripotinga cyane gose izindi zigafatwa mpiri izindi zikadeserta zigasaba mu buzima busanzwe batarenze no guca mu makantine n'ibiki n'ibikitusa abandi nabo bagahunga igihugu cya Kongo bataye inkoho turashobora kuba twokomeza yuko intambara isa niyaheze ariko ku rundi ruhande turashobora kugira amakenga eske niwo bari umukenyuro izi mbwebwe zasarambwe ziba ziko zirakora kugira ngo zitange bano bagwanyi baje kumbure bemere gufungwa mugabo bafise target bagomba gushikako ibi byose birashoboka birashoboka ibi byose birashoboka mugabo ico duha amahirwe gusumba dufatiye kubigaragara nuko zinyeshamba zarabaye afebri zarabaye anéanti kandi ugiye no kuraba nk'akarero muri aba 36 biripotinze uyu munsi nako aba 39 biripotinze igitigi nyamwishi bo bavuga ko ari muri bamwe bafatwa ku nguvu bashimutwa batwabwa mu gisirikare ku nguvu ya zagoma Bukavu Rucuro n'ahandi bakabashira mu gisirikare ku nguvu rero ko babonye badashobora kuresista kugwana babivuyemo ariko hariho n'abandi bafatwa bariko baratata abafatwa bariko baratata ubuce runaka kugira ngo bazuvuga bimwe ibitero cyane gose hariho abafatwa bagiye kuramutsa imiryango yabo hariho abafatwa bagiye kurondera ico bahereza umunwa kuko nabo numva nginzara kabisa siheza nubwo bananga yivuza nabande babesha ngo abasirikare babo barabagabura 3 ku munsi ngo barabamata nibiki turiko turaraba ama video yabo nibibasa kuko umusirikare afungura 3 ku munsi araboneka abari umuntu yugaye cyane gose mugabo bajya turiko turabona bararegeye bari kuri level ahubwo bagomba kuza bagenda bambaye amasakosha y'amabuye exactement so rero bona journaliste muri Fizi inkuru novuga ikiravuga ni ariko tutengagije yuko ndagenda kivuge bien sûr muri hajya kuri biraro mbiri mu micungararo yaho uva memeno muri Minembwe hariko aragaragara amabariyeri ya Wazalendo bashize amabariyeri birashoboka apana birashoboka kuko ibi bintu apana birashoboka barashize amabariyeri pour dire que ni twebwe aba Wazalendo ubu aha tuhafise nuko gusa kubure bitangazamakuru bimwe n'ibindi bibesha ibyo bibesha ngo bashira amabariyeri kugira ngo bashobore kwiba mugabo n'amabariyeri kugira ngo bashobore kurinda umutekano nukuvuga abamotare barabasopa imodoka barazisopa zirengana kuraba ibyo ziba zitwaye ibi rero nibiriko birababaza bajya batama biyita ngo nabatwigwaneho ajya madubu apana amadubu nabafashe umuheto hari abatafashe umuheto abadashobora kurwana bashaje bavuga bati twe twigwaneho ntaco bamwe bavuga ati n'umwana wanje nzovyara hirya yejo azovuka ari umutwigwaneho ibiro biriko birababaza cyane gose kubera yuko
ntibakironka ingene batrafika ibigwanisho cyane gose ntibakironka ingene baravitaya y'amadubu yabo niba amadubu ntabyo nzi yatataniye muri ajya amashamba donc communication nabo ntigikunda nabajya abana babo bashoye mu kiroberi ngo n'amadubu je sais pas ntibagitaha kuko urumva batashe baca kuri barera waza cyane gose baca badoma barazinge none ngira ngo abawaza babariko na FRDC na FDNB bakuravye bavuga ati wewe ushobora kuba wewe warafashe umuheto tukurabe hari ibimenyetso bakuraba bakavuga ati uri umusirikare kiniki donc ibiro nivyo biriko biratuma bajya batama hajya muri Fizi imyidogo ari myinshi imyikomo ari myinshi mugabe igihari nuko baremvye kabisa bageze hatemba mugana wa mutama ngo uremvye abayisize utuvuta mugabo baragadutse nubwo sansa n'umusanguzi ariko mbere yo kurongeza n'amakuru yacu kadusimbire muri Nyangezi ariko ndababwire yuko Nyangezi ni hafi y'igisagara ca Bukavu Nyangezi twe twababwiye ubushize ingene hariko harabera imigwano nuvuga yuko idasanzwe twababwira ngaha muri Mwenga uko vyari bimeze Mwenga Nyangezi zihanamiye igisagara ca Bukavu sesanguzi bashobora kutubwira imwe mu ma operation yoba yabaye no munsi ndetse n'ubuci yari karaberamo exact bwana journaliste muri Nyangezi d'abord il faut ko abantu batahura ko Nyangezi nagace bigoye ku karonka amahoro biragoye cyane kuko hano muri Nyangezi abawazarendo bama bahakoreye novuga ibikorwa bya gisirikare donc bama baremye akazi muri zino nyeshamba sometimes barafiza sambura ko badahari mugabo nta nyeshamba ishobora kudefereza abari fye niko bimeze iyo rero tuba tugiye kubashikiriza amakuru ya Nyangezi bumve yuko tuba tugiye kubashikiriza amakuru yaho abawazarendo bafunguye front canke zino nyeshamba zashatse kwirukana abawazarendo mu buce basanzwe bibereyemo hano muri Nyangezi d'abord hano kumesha yuko uyu munsi aha muri Businga twe twinjiye muri studio bwana journaliste aha muri Nyangezi hari imigwano muri Businga Ishunda Muganzo no muri Mubumbano aha twinjiye muri studio imigwano ikibera muri buno buce masayo mugoro yes bivuze iki rero bivuze ngo abawazarendo ntibarota bova hano muri Nyangezi nibyo kunda cyane go none byo boca bajaye wapi kari wabo usibye nuko tubari wabo aha Nyangezi na hantu novuga ko banekeye igisagara ca Bukavu iyi Nyangezi uvyumve kandi uzirikane yuko uja kugwa cindege ca Kavumu baca ahanyena ni hafi ikiwa cindege ca Kavumu donc abawazarendo rero iyi Nyangezi bagomba kuyizingatira nkaho arakibari kabo kuyica hirya no hino nubwo ibi novuga bibuza amahoro bibuza umwidegembyo izinyeshamba mugabo n'abawazarendo ntibarota bava hano muri Nyangezi baguma bakora ibishoboka byose kugira ngo iyi Nyangezi ntibayivemo hari ikindi kintu novuga kuri Nyangezi bwana journaliste buriya nivyo nakunda yuko wazarendo igumana Nyangezi samples akazi nzi kukazi ariko ashobora kutubwira igitumi toyifata samples ndabigusobanurira magingo wazarendo itarapanga operation yo gushobora kwigarura igisagara ca Bukavu nivyo kunda ko igarura Nyangezi samples n'imiburi uri basi babaye bagavye ibitero byo kwigarurira ikibuga c'indege ca Kavumu byo kunda ko Nyangezi nayo bayifata samples mugabo still Kavumu kiri mu nyeshamba still igisagara ca Bukavu kiri mu nyeshamba Nyangezi bizoguma biruko bazoguma babindana aho muwaza abonye inyeshamba atabira inyeshamba ibindi abawazarendo nuko wumve ko Nyangezi aha nagace kagoye cyane kuba ko bamwe umutekano hagije nagace kagoye cyane kabisa kuko kari mu marembo y'igisagara deja ni 20 km ni hafi cyane wumve yuko rero iyi Nyangezi tuyita isibaniro y'imigwano kuko umwanya n'umwanya uko wazarendo yumviriye hari akantu nani bagikuvuga hano buriya izi nyeshamba ziri muri Nyangezi zifise n'akaga gakomeye ati gute kubera yuko
aba wazalendo babona minisio zigiye kubagabanukana niho bagaba ibitero muri Nyangezi baca bagaba ibitero ku birindiro by'izinyeshamba kugira bireke iperere two bakoresha. Yes, sinzi ko bigeze kumva n'amakuru yigeze kuvugwa aho hariho inyeshamba bo sinzi nimba barazinize canke byagenze gute, inyeshamba zafashwe ziko zirakina kopi y'amaminisio n'abawazalendo. Donc abawazalendo barababwiye duhe tubaha amahera twe tukinibwanisho nta bindi, barabatera amasanduku barabahereza kandi bumvika marerezima. Rero abashefu babo barabimenye, sinzi nimbe rero barabarashe, sinzi ko byagenze. Donc bivuze iki? Bivuze ngo inyeshamba zo muri Nyangezi n'abawazalendo bo muri Nyangezi barazinanye, barakundana aho barashobora kuba baranakuranye. Bo ntavyo nzi, oya inyeshamba rijana z'u Rwanda mugabo ariko ari biza bakongomani ni bakeya. Abakongomani ni babandi iyo bumvise umuriro kabisa wabakiye fresh bashamanika amaboko, sivyo? Mugabo izi nyeshamba z'u Rwanda zo zivuga ziti jewe nubwo no kwishikana barangirira kana, reka rero mfe ndi ku rugamba kwishikana kirazira. So gusa rero wumve ngo izi nyeshamba zo ngaho muri Nyangezi n'abawazalendo baramaze ko bazinanye, baramenyerana, barazinanye kuko barasangira itabi, barasangira inzoga. Ngira ngo ravyibuka ko no muri za Masisi ariko byari bimeze cyane go. Iyo Chiromba dahindura ibintu no muri Masisi byari kugwana ko nyeshamba ziva muri Masisi centre, kuko urumva washobora kubona umugwanyi wa M23 ashira itabi mu FARDC Nyakiriza ndomeke aba rero ugasanga ngo bariko yarasana. Musasabuzi nuko twayaze byinshi kandi bitari bike, na cyane cyane byaranze uno munsi ku mirongo y'urugamba. Ndizira yuko abagize ico batubaza yabiriko birabera muri Nord Kivu cyangwa Sud Kivu, ndizira yuko inyishu bamaze kwironka. Musasabuzi shobora kuba ufise ikindi kimwe cyangwa ushobora kongerako hama tukike abantu ariko baradukurikirana. Bo bwana journaliste, twavuze byinshi nta bindi ndibwongereko usibye gusa gushimira abadukurikiranye. Ndabasaba ko twahurira muri commentaire kuko twuma twabasabye twungurana ibyumviro, ubwo reka nce ndabikebanura naho utaha. Nuko kana nshimira cyane byimva mutima abantu hose twabima kino ganiro bakiravye ugeze no munota. Nizera yuko ivyinshi mu byo batubajije baba babironkeye inyishu. Karenda nongenda batumirire bidasivye ku munsi w'ejo tuzosubira mu bindi biganiro nk'ibi. Bye bye.